Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye. Nkuko muvyumva ni Claude ndayisaba muri kumwe nk'ibisanzwe. Aha ni kuri Claude Stories. Ndakwibutsa ko namba utarakora subscribe ukwiye kubikora kugira ngo uzohore ubona mu bambere ibiganiro tubashikiriza. Uca winjira hano kuri recherche cyangwa kuri search bivana na telefone yawe uri kurakoresha ururimi irimwo. Uhakande wandikiyemwo ati migration.gov.bi ugende wandike muri Chrome muri hajya baronderera muri recherche wandikemo migration.gov.bi hama urondeze urarindira bikaza ko bivana na connection ufise kwingana abona nk'avyaje uri kurabibona uza ngaha uza ngaha aha ndiko ndashira fresh uri kurabona ukandeho urindire bibanze bize kuko bivana na connection tayari twamaze kuhashika ngira urabona tableau tugezemwo uko imeze urayibona uko imeze cyo ubanza uze ngaha hantu handitse ferme kwanza ubanze ukuremwo ferme ubanza ukuremwo ivyari bisanzwe birimwo ngira ngo urabibona tayari twamaze kwinjira rero umaze kugera kuri iyi tableau imeze uku uhita urabona utu turongo turi mu kuboko kw'iburyo haruguru mu kuboko kw'iburyo uturongo dutatu ucuza dukandeho ndiko ndavuga utu turongo utu dutatu turi ngaha ucuza udukandeho bahita bakwereka rendez-vous visa iyo ushaka gusaba visa ucukata ngaho visa d'entrée d'aéroport hamwe na document de voyage wewe kubera ko ushaka passport ushaka document de voyage uce ukanda hano handitse document de voyage umaze kuhakora bahita bakwereka demande de rendez-vous suivez de votre demande de document de voyage info sur le document de voyage kubera ko twe dukeneye rendez-vous duca twihuta nago twirirwa turateba makona duca tuza ngaha kuri demande de rendez-vous ngira ngo uri kurahabona abariho uce ukanda curindira bikaza biriko biraza tayari twamaze gushika kuri tableau rero itwemerera kuzuza ibisabwa rero nkuko mubizi document de voyage ni nyinshi ziratandukanye hariho passeport ordinaire hakabaho laissez-passer hakaba na CPGR hakaba na titre de voyage ariko ikintu kituragishinga ngaha cyane ni passport ordinaire hamwe na laissez-passer kubera ko nizo dukunda gukoresha cyane hano mu gihugu cyacu deja ucuza ugakanda kuri nemba ushaka passport ordinaire ugakanda kuri passport ordinaire kubera ko mubizi ko mu Burundi amabiro baronderamwe ibyangombwa by'inzira abasigaye ari menshi ucuza ngaha handitse bureau sinzi ko uri kurahabona kuri bureau ukande kwa ga fresh karaba hasi baca kwereka yandi mabiro urabona hariho guichet unique Bujumbura guichet unique Bubanza guichet unique Gitega Kayanza n'izindi ngira muri ko murabibona duhitemwo imwe nk'akarorero tuvuge nka guichet unique provincial Gitega cha tumanuka ngaha membre de la diaspora ukaba uri mu diaspora ucushira ukanda kuri we ukaba uzi ko utari umu diaspora ugumizaho kuri no uca uza ngaha kuri no wuzuzemwo izina nk'akarorero tuvuge izina ni ndayisaba uzuze preno uzuze ndayisaba uje kuri preno wuzuzemwo Claude
akabona akarorero ndiko ndabaha date de naissance, tuvuge umwaka wavukiyemwo, ushobora kuba wavutse urascrolling ubonye utari bita umwaka wavukiyemwo utari hafi uco scrollinga, tuvuge avutse 1995 cuza ngira ngo muriko murabibona, ndiko ndagerageza gukoresha udufresh kugira ngo ndakwereka ukeneye ukwezi uhita uza ngaho urabibona, sinzi ko urabibona. Uhakore bahita bakwereka ayandi mezi yose ukeneye wewe, nimba wavutse mu kwa gatanu tuvuge ni nk'urugero uca ukora kuri May, hama nimba wavutse itarike tuvuge itarike 15 cyangwa 16 n'akarorero ukora kuri le 15 deja byamaze kuza uriko urabibona, uriko urabibona ndakwereke, uriko urabibona ko byamaze kuza, ndiko ndashira aka cadre. Okay, cha tubandanya. Situation matrimoniale. Situation matrimoniale no kuvuga ni uco ukanda aha kwa gafresh kareba hasi, bahita bakwereka nimba uri célibataire cyangwa uri divorce cyangwa uri marié cyangwa se uri umupfakazi. Aka dushireko célibataire, type de demande ukande kwa gafresh kamanuka hepfo, namba rya mbere usabye ibyangombwa ukande kuri nouvelle, ukasa namba rya kabiri ushaka kugira renouvellement kande kuri renouvellement, gira uri kurabibona kadu kande kuri renouvellement. N'akarorero ariho numero de téléphone, kazi irimo numero de téléphone, bakubwira numero de téléphone avec indicatif pays, no kuvuga ngo utanguza ijya code nimba papa wawe ariko yitwa nimba yitwa nibigira cyangwa yitwa Ndikumana, we wandika mu izina rya papa wawe, ucandikamo prénom ya papa wawe, nk'akarorero prénom Jacques, no d'email wandikemo uvuge ni yubahwe. Ako n'akarorero ndiko ndaguha kugira ngo ndakwereke ukuntu wuzuza iyi formulaire igihe uri urasaba document de voyage. Prénom Claudine, n'akarorero ndiko ndaguha. Ucumanuka hano hepfo handitse pays de naissance. Pays de naissance ngira asanzwe ari Burundi, ariko urashobora kubona n'ibindi bihugu uri kurabibona, Camboge, Cameroon, Canada, USA n'ibindi. Ariko twebwe ko kubera ko turi mu Burundi tuko dusaba rendez-vous mu Burundi, tugumiza mu Burundi nyene. Okay. Profession ushobora kuba mu diplomate, emploi du secteur privé, entrepreneur, ni byinshi. Je nkunda kubera ko nta kazi mfise nshira kuri sans profession, cyangwa ufise kandi kazi ukagira autre province, ngira uri kurabibona. Karorero Cibitoki commune, na karorero ndiko ndaguha Mugina, Corine tuvuge karorero Gifunzo. Tugeze hano rero kuri numero de la carte d'identité, uhita ni kwa kundi uhituza ngaha nimba wayironse muri 2025 n'urugero cyangwa 2024, nimba wayironse muri 2006 n'urugero tuvuge nayironse 2008, canza ngaha ukwezi nayironkeyemo July, n'itariki n'amayironse nk'itariki 9 nkande ku itariki 9, cyamanuka ngaha lieu de délivrance nayironkeye nk'urugero Mugina résidence actuelle rero n'ahantu uriko uraba muri ico gihe. Cyandika tuvuge nk'ubumba tuvuge Gasenyi Uganda, cyangwa se namba usanzwe uba aho uba wewe urahazi no ucushiramwo personnel de référence. Personnel de référence no kuvuga n'umuntu bashobora kuzohamagara nk'igihe habaye nk'ikibazo
bakamubaza ko basanzwe akuzi n'ibintu byinshi, nawe uriko urabyumva uriko urabitahura umuntu mukuru. Akarorero ndaguhaye akarorero, nshizemwo uyu Mbonimpa Jean Claude, telefone akana kutuma urondera document de voyage. Tugeze rero ko ahantu hakunda kugorana kenshi, abantu bakunda kubagora, benshi bakunda kumbarira nasizemwo ifoto biranga, baca bagusaba rero photo passport, ukandeho bahita bakuzana muri galeri. Hari igihe usanga bitanyarutse kubera connection ucukana ngaha kuri parcourir urarindira ukayikoraho. Urabona nk'akarorero ngaha baca bakubwira ngo le fichier sélectionné est trop volumineux, la taille maximale est 200 k. Ngira bariko bakubwira ko foto wakoresheje ifise taille nini ngaha. Tayari byose birakunze. Wejeje rero uce umanuka ngaha handitse envoyer la demande, wemetse urindire. Hari igihe connection iba ari nkeya bikagusaba kuri utegereza akanya gatoya. Ariko nizeye ko enze ukaraba nimero ya karangamuntu, nimero d'identité kutoba wihenze, ukaraba ahantu hose wikeka ko ushobora kuba wihenze. Iyo usanze wihenze urabona ngira ngo uriko urabibona, ndiko ndakwereka ngaha, ndiko ndagerageje gukoresha ibishoboka byose kugira ngo bitahure. Iyo usanze wihenze uhita uza ngaha, aha ndiko ndakwereka, hama uca usubira inyuma. Nako handitse modifier, hari naga fresh kakwereka ko uca usubira inyuma. Iyo usanze wihenze uca usubira inyuma, bakagusubiza kuri ya tableau, ukaza kuzuza icyo kintu wihenzeko. Iyo usanze naho utihenze, ibintu byose waravye ubona ni sawa, identité complète irimwo, nimero ya karangamuntu ubona ni sawa, ubona amazina byose ni sawa, ibintu byose ushaka wabisizemo, uhita uza hano handitse confirmer. Kuri confirmer ngira ngo uriko urahabona kwa kantu, uhite uhaza ubanze uvivure aka kantu. Umaze uhejeje kukavivura uce unyaragasa uze ngaha kuri confirmer, kuri suivant ngaha uce uza ngaha kuri suivant. Ngira uriko urabibona rero ko ngerageza kubereka ukuntu ushobora kwisabira rendez-vous wewe nyene ubwawe, utarinze gutanga amahera canke se urinde kugenda kundi muntu kumugora ngo agufashe gusaba rendez-vous.